Mana mw'izina Yesu Kristo. Pepuma. Ariko akabimenya ati sinoba ngo karibu niwe waza kunondera nagoma nigire ubu yamahera abonetse hangane ndafite umukozi w'Imana urizeye ko bishobora gushoboka ijambo ry'Imana rivuga ukuri turabye muri Bibiliya yera karibu niwe waza kunondera nagoma nigire shiri niwe bite nawe uza kuraba umuntu cyangwa namubwiye ko usanze nagoma nigire byasha bigenda gute nenda nzi ko nkageza gusanga aho ngumbice nagomba ahantu karibu rero twishare ngaha twishare ngaha ndabaga turi kwanza rero twishare nyaki amakuru yawe rero shawuza nari ndabikeneye vraiment nari nk'ubungu utaye wadonde kurondeye gute ntwara kw'iby'Imana ikorushiye wija wasanga ari nawe nari nje kuraba kandi wumva wari wigiye hapi hano nari nkubitiye nyine shasha byawe rero neza bose ko ntabwo nanjye nari ndagukumbuye kuri aya makuru rero cyari umwenereye ndakusanya agakuru karyoshye muri byose mbwira ahubwo reka kunyoteza mbwira ndayumva hakiri kare bizariro shenda kubazikiye nk'ubu yamahera abonetse utegura ko twaca tubona ryari reka shari kare awe ubona n'ubukene bubu kandi no kunyibutsa ibintu by'amafaranga cyane n'ubukene ndimo none sindiko ndakubaza nk'ubishyitse tukayaronka wayaronse banzi yishuri oya yatsane namba wayaronse hanyuma ibisigaye tuca tubipanga mu nyuma nziko nkunda mwanya mbere yes ndagwemeye singira ndakwereka sinzi okay ntukanure wapi sinkanure wayakuyawe mahera ndani menshi harika kamande ndayabiki wayakuye haya mafaranga kubera icyiza cy'iwawe urazi ibyomba nkeneye kandi ndabona yuko nkunda mba ndabizi nayakuye
nawe urabaza kiza ndabona ku bana bigiye kuba kwe kandi byihuse mu maguru mato sheri zibiriza rero ibyo wantumye nabikoze icyitwazo wari wambwiye ngo nta mahera ufise ubu rero amahera arabonetse nibaza yuko hasigaye ahawe birumvikana kandi sinoreka kubikora kandi byo nari nkeneye byabonetse ahubwo rero reka ngerageze ndondera inzu kugira ngo nko mu ndwi iri imbere tuje tubana sibyo ahubwo rero hariho nyine akantu k'akadiri nari ngiye kurabona ko n'ubundi wari usanze niteguye nagomba ngende reka tuce tuzanirana tuze kumuraba uwo mugabo nubwire ko iyo diri yoyine kandi ko byose ndabikorera wewe sawa ibyo ugira byose urambwire je ibintu uko byagenze ntwaze ngo naraye ndavyibagiye madamu jewe ivyejo burya nanje sinokubwira ngo byagenze vraiment jeje urabona ko navuye ngaha ngiye hariya mu cyaramo burya shitsa rya twace duhura n'umuntu araho tuzinanye ariko ntabwo yari umuhabara wanje nobwa mbere mengo nkamuvyaranje rero tugenda ahantu turicara tumaze kwicara turafata basi akantuza kamwe hari umuntu twari duhuye hajya amaye amafaranga y'ibihumbi 5 yaramfiti tumaze gufata ako kantu burya nyene vyagenze jewe nisanze namaze gusinzira sanga telefone batwaye sanga amafaranga yose nari mfise batwaye nukuri nanje sinokubwira vraiment byagenze nkuko kubwe uwo muntu sinasubiye kumubona rero burya no mu mufuko shaka ahubwo ngende ndabe ko noronka n'ibihumbi 5 byo ku kazi hanyuma ndabe uko vyogenda rega shani hatari je nukuri mugore wanje mbabarire kandi ibintu ntibizosubira ndagusezeranije
nanjye si jewe unyumve maramara mwijoro kweli igenda ya mwari kumwe ubanza ko atana kumwe ugende muhigana amafaranga yose wari wajyanye ndayabone ngaha ndashaka kugenda ugiye kugura parcelle ugaca mu burayi jewe ngenza kandi rero nshaka kugumana amahoro jewe nawe we bijya bintu uri kurabikora kujya ndumva nakurambiwe kuko ibintu by'iwawe bingeze oya genda muhigaye nazijya ndayagenda abona tukiri kumwe wowe narambiwe ariko frema je ndikunda kubwira ibintu bizosubira cyangwa ndiko ndagusaba ati shaka ngende ku kazi ndabiko no hanga bitano none gashaka uzi ko atamafaranga hari nkaba saa sita tuza gukenera gufungura kubwo je sinayinzi biko hateye na nkuko nawe nta nukumvyura bo bimenya gashani warayuhimbye twe turayubusa n'uwagiye utampaye narasi Erega nanjye si jewe Muga nawe kandi ikintu nacyo wibuke yuko burya nawe hari amafaranga menshi ufise kuko je namanda guha amafaranga menshi sinzi aho yashira eka byamo ajya usigira ngo usume hariho ayandi mbwira mviza rero jewe ndabona nogenda cyane nimba umbwira nawe gutiguma ngaha ugiye tiguma ngaha nta kundi none genda mu byo wari musubiremo bandanya cengiye ku kazi ndabe ko tworonka narasi akari nta mugabo ajya kugura parcelle atajyanye n'umugore je ndabibonye iwawe wari kubura iyuce nani woyambwira ariko noronka ubugari bwawe na dawe mata ndagiye gushaka ariko tworonka ubugari sibyo ndagiye ndabe mu isoko ko hari kiza gushoboka ndazi ubugari buraboneka ndakurungika kuri mikaje Bisinyichwa byibushe. Nubwimana hero. Ndakumbuye kweli nemeye kuca ngangiye ukazibwira sindakurenganya ndakumbuye cyane. Kagiye. Aranteze agatebe rero bana. sawa. Uzindase. Ego.
hewe fresheri zirakwica none ntacyo mbura pe karibu asante isi nyinshi ha nini waronse polisa uragwaye abana bagiye he bagiye gutembera hanze n'abandi bana amashuri agira atangure baje ku ishuri mugabo wari he ntombazeho ko nayo nzi bimeze neza habaye jewe ndarushe bimeze ndarushe n'ubu aho mbona uko nyine n'ubuntu bw'Imana kubera yari nta kintu ubundi niko ndamuzi ari umunyamahoro habaye iki heruka inzira muce bose novuga ni maraya ni iki ivyo mbere nje byanani uzi yuko aheruka kugenda kugura parcelle mu Cyarama hakuja kuyigura agaca agenda agasohokana n'iyindi ndaya igaca imwiba amafaranga ubu no musina ya bisi yayabuze bwaje bukanza mutima ugura jewe urabona bimwe uzikera usiko bimeze ubu je ndavuga rikijana ubu si vya bindi cyavuye ukaza amahera campereza narakoze umuti hewe je narakoze umuti gusa rero wakunda kuwuzi sinzi ko ivyo nagize wowe wabwira ubu jewe nta kintu ntokora kuko ubu urarusha narushe nkimvira gusubira iwacu naho nkumva umenga noba nimaramaje basi ndarushe ubu ikintu cyaricyo cyose nogikora ahubwo ngira ku muriro mbiriza renda kubwira jewe uco mbona ngo nakubwira ivyo nakoze mugabo reka bashe mbwira reka kwiyumvira birebire mbwira nanjye nyarutse ahubwo urebe ivyo rero ico mbona oya ahubwo nkagende kukazi tuzovuga n'ejo sivyo none ngende kukazi ndacerewe tuzovuga n'ejo rabiye amasaha ageze wewe umbwira ikintu cyo mfasha uca uvuga ngo baye ndakwinginze umfashe ndarushesha nta wundi mugenzi ufise ni wewe ariko uca umbwira ngo baye warumbwiye yuko nawe byagenze ku murongo kandi nawe nzi ko nawe urusha ahubwo mbwira ndagusabye uce wigira amahoro kandi uzobukoze nzogushimira je nuko nshobora kubikubwira bikaca binteza ikibazo nubwo bwo bafise ubu ukaca usanga bimaze gucamwo kurya abagore baryoherwa ukaca ubibwira umugabo wawe vyoba bice biboneka nabi fasha ibyo si byo kuvuga ko je ndarusha nino bivugira iki gashaho nduhutse ati rero bikaba sindarimenya nagiye ku mufi arama akantu cyo urazi umuti yampaye nawe ushize mu njya gusa n'ibindi bintu maze gushikayo akubwira ukora sinzi wowe waza kubwira tumaze gushikayo byo nabyo sinabikubwira ntacyo wowe tugende niba wovyemera ibindi nabikubwira dushitseyo reka nitegure tugende sawa nta ngorane none nta kintu asaba amahera samera nk'ibihumbi nka 30 sinzire ko wowe yafise ubu nyine ntayo ufise je nagira nemere guheba akazi kugira ndaguherekeze ko ari umugenzi kandabu utuntu ngurisha two mu nzu duce twegiye sawa gusonzura umugabo wawe ibyo akataza kubimenya biramusha ibyo nawe nankorera si byoroshe sawa reka nisha nanashaba ibintu yemwe ibintu iribanga amenye uyaca abibwira umugabo wanje akabimenya ati sinoba ngo shintu ndabikore gute kumva bincanze mana yanje je ndagowe kweli ndagowe
maragira gacere brapita picciolare
uzifate wisirime ku mufuko w'ipantaro hanyuma icyo ndakubwiye coco amahera yose uzohora uronka uzohora uzanira amaboko yanjye ndaguhamije umugabo wawe ndamwugaye kuzara kujagagura kuzara gutuka icyo uzovuga cyemera ndaguhamije umuti uriko urakora ariko ararondera amahera kuzanira ndiko ndabibona ariko ararondera ndamubona raba mu rutaro ndiko ndamubona ariko arakora amahera kuzanira uno munsi ugiye kubona ibintu bidasaza kuri wewe uraza kuronka ibintu utari bwaronke ndaguhamije genda naruka ubikore uko nabikubwiye nimugende ndabahanije maragira agace maragira agace maragira agace maragira agace urugabo rwawe ndetse ndarushuhuye sho urugabo rwawe ndetse ndarushuhuye sho 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 kanda akamubwirira abanza yumve neza tujye nubona birakunze kantacu agahindukize sha Denis akunda kwambara umuseke ku mufuko aha hose Denis akunda kwambara ndamukorere mbega shiya mana yabibikoze ngiye kukubonesha yego jewe igere nzomushimira bigakunda manje nikokoye n'akanyama ndaja kugura ibi bintu rero sinzi imana ibikora aga nubona birakunze sinzi shaka mbiki ibihuzo ngure matsarya atakusanga byose byahetse shaye umenye umwe bwari kindi kanda kurabiri ndakuboshe kuja mu bandi bakobwa ndaboshe gusorora inkumi zarizo zose ndaboshe ibintu byose nzohore mvuga mu rugo nk'umugabo amafaranga yose uronka uzohora uzoyanshikanira ndaguhamije
zimara vuba mana yanje. Ikizuba kiranyishe. Mada. Aho yagiye yari hanze. Mada. Mada. Goshe. Ashizuba yanyice. Waje gari? Enje munyene. Ana musi ndi umwaka. Kubera? Sinzo konsoma ntavyo narimenyere. Ashaka noreka kubikubwira abandi bakabikubwirira. Naye ndagukumbuye reka nanje. Hama ngira ngo uri kurita aho nanjye ndagukumbura kandi burya mugore wanje burya ndagukunda. Ntabwo reka sinafatisha umuryango mbanza ndakugaburira ifunguro. Mbere ndakuhere ngaha canke tuja ku meza. Oya impanga je numva shaka ngaha nisanzura numva ndanarushe burya shaka ahantu nisanzura ni. Sawa. Aho mwatamenyereye kwicara. Mwatamenyereye kwicara hasi. Karibu sheri. Shaje ntiwigura nka n'amazi ndishikiko kwe. No kuntabikona. Uyu munsi habaye. Abiruka kera. Reka nene gusenga ntidusenga. Banza wagiye gusenga narisengeye. Kuva nk'ibiteka amasengesho nagumye nkubita. Narushe. Uyu munsi urukundo rwatomboza. Sana maza gutamika. None banza uje wewe. Je nahazi. Nawe ndagutamika. Uje nariye. Nta napeti wotanga. Iyo kera uhaye. Wayiheruka ryari? Zinyana ryo mengo ntawe uteka nkuko. Natetse neza. Uraryoshe. Cyane rwose. Ega ndagukunda nubwo upfa kucagara. Nanjye ndagukunda. Kandi bijya no kumufata kuko nanjye sinene byashimye. Nakimwe nakubabarira. Kimwe gusa twubaka urukundo hagati yacu. Nakubabarira. Duhage. Wahita n'ikivuye. Natetse nyene nkuko nyene numva basumenga twobabariranira. Ana ko tumaze nese nyene wenda nduhetse. None. Mahana kurungike ngati njya ziryoha nkuko. Leo nutwagenda ndayakagere mugo no munsi nagenda yabona kuri kanikashi. Naryohewe cyane. Yaje tusangiye basi. Ngara ndakwadukeye. Apeti. Nakoti. Ngamba bakunda ni batatu. Ziraryoshe kabisa. Twicara na Mungu.
bya bintu biriko birakora karabaye arasaze none kandarukiye barakoma umuntu arakabona ntagenda akabona ibi bintu ntibyamugenge nkasubire mbaze yambeshe umugabo wanjye agamara njye umugabo wanjye agira sare mu ibarabara agenda bibona ndagowe ndagowe bana ariko ntacu kasubireyo nahari utajya nzogenda kasubire ku mupfumu
YAMAZE igihe adaharisha yaragiye hanze nimba ariho barondera kuraguza yabaye umuti umugabo wanjye arazara ndagenda kubarira ndagenda kurira iyo siyo nyinshi oya ihangane ndafite umukozi w'Imana nakurangira uramushaka wowe basi umukozi umugabo wanjye areke gusara tugenda bahariya haruguru aca ndamukwereka hari icyo yo gufasha ndibaza umukozi ihangane tugenda Karibu. Mugenzwa n'amahoro ariko. Namahoro buke mukozi w'Imana. Aho ni sawa karamahoro. Natwe turashima Imana. Mukozi w'Imana. Twebwe icatugenza nari nzanye umuntu. Amabanga ujejwe umuntu afise ikibazo. Wongera wabishobora nari nzanye umuyage akubwira ikibazo afise. Ufise ikibazo kikiga mwigeme. Icyo kibazo afise nagiye kuraguza ku mupfumu n'umugabo wanjye yaciye sana. Nari nasubiye no kureba nyamupfumu nari namubuze. Uwo yaciye ambwira ko munsengera bigashoboka. Urizeye ko bishobora gushoboka? Ijambo ry'Imana rivuga ukuri. Turabye muri Bibiliya yera. Yesaya 41 umurongo w'10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza nzogutabara mbere nzokuramira n'ukuboko kwanje k'uburyo bw'ukugororoka. Iryo jambo rirambara umubiri ni wabyizera. Urabyumva? Ntutinye kandi ntugire ikibazo na kimwe. Umurwayi wawe ari hehe? Turashobora gushikaho yoba ari kugira tumusengere. Sawa, reka ndabe usige n'ubwayi hanyuma tugende turabe icyo twamufasha. Sawa. Alo, 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 alo,
umugabo ariko aragira hariya hepfo. Ari hepfo na Ari hariya hepfo niyaje. Hariya mu mufurege niyaje. niwe yasariye. Urakoze. Sawa. Mana mwizina rya Yesu Kristo. Pepo mbaya. Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo. Ubasha mpabwa n'ijuru. Urategerekanya ijambo. Mwizina rya Yesu Kristo. Power in name of Jesus. 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 Mwizina rya Yesu. Data mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu Kristo. Ubasha mpabwa n'ijuru. Urategerekanya. Mayo. Toka. 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 Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Toka shetani. Toka shetani. Name of Jesus. Toka. 2, 3. Name of Jesus. Data turagushima kuko uri Imana ugira neza. Turagushimiye kuko uri Imana itabara. Turagushimiye kubw'umwana wawe abohoze. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turaguhaye ishimwe n'icyubahiro. Urakoze Mana ko wihesheje icyubahiro. Turagushimiye Mana. Urakoze Mwami. Urakoze Mwami. Urakoze Mwami. Urakoze Mwami. Urakoze Mwami. Ijambo ryawe rirakoze kandi rirambaye umubiri. Mu izina rya Yesu Kristo turakuzamuriye amashimwe. Mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu. Amen. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kubwo kubohora ubwoko bwawe. Turagushimiye Mana kuko wihesheje icyubahiro. Turagushimiye Mana kuko utanze umunezero kandi mu buzima bw'aba bantu. Urakoze Data no guhere gushimwe n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mbega Ode, kugira ibi bintu bibe hari icyo wowe ubizi ko nibiki byo byabaye kugira ngo murinde mushika muri bino bihe? Sindiko ndakumva. Banje gusaba imbabazi bwa mbere. Jewe umugabo wanje baciye ankorera amakosa. Umugabo yakora amakosa. Aguma ajya mu bandi bagore. Nanansumire. Yego. Acaba n'undi mugore ambwira ngo njye kumupfumu. Ngo abandi bakobwa atari wowe gusa ukuntu uzokoresha uzufate umicakure mu byo kurya Wumvise? nta kibazo Denis ubusumanya wo gushwana. Nuwe tumyemera nk'uko pasta. Imana yakugiriye ubuntu. Nukuri Imana ishimwe kucanapfuye. Naje murashobora kwemera tukabakiriza umwami Yesu Ode. Denis nawe urashobora kwemera kwakira umwami Yesu. No mwakira. Wo mwakira. Nimufukame rero mugororose mufatana amaboko hanyuma ndabakiriza. Pasta dufatana amaboko n'umuntu yagiranye iki? Nimufatana amaboko ndabakiriza umwami Yesu. Kuko ikibohowe mu ijuru no mu isi kiba kibohowe. Yacugira ishavu yaco wiyumvira ku byo wabyabaye ariko Imana yabatabaye. Musubire mwaya majambo. Mwami Yesu. Mwami Yesu.
uyu mwanya n'isaha uyu mwanya ni isaha turaje imbere yawe turaje imbere yawe turatuye ibyaha twakoze byose turatuye ibyaha twakoze byose utubabarire turi abana bo mu cyanya cyawe turi abana bo mu cyanya cyawe turaje utwakire nk'abana uduharire ibyaha byacu nturaba uburemere bw'ibyaha twakoze turi abana mu rugo kwa data uduharire utaduharuriye ubu tubaye icyaremwe gishasha kuko twemeye kukwakira ngo utubere umwami n'umukiza ibihe byose by'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo amen murahari